ndabaramukije mwese bakunzi ba Burundi TV, ego nongeye kubaramutsa ubugira kandi ni jewe ngarutse ndi kumwe na Shadrack, nkaba yiyemeje kuza ndabagezaho ibintu vyo kuri telefoni zacu usanga tutunze tutabizi. Rero guys, icyo musabwa ni kuba warakoze kubadukurikirana kuri YouTube kuri chaine yacu ya Burundi TV, ni kuba warakoze subscribe, ego bikunze ugakora comment, ukagira like, ukagira partage, ego aho no kuri page yacu ya Facebook kuyidukurikiranirako murashobora kwandika Burundi TV maze mukagira suivre, mukagira partage, mukagira na comment na like. Rero guys, ikigwa cy'uyu munsi tugiye kubarangira ukuntu mushobora kurungikira message kuri Facebook, kuri WhatsApp umuntu maze kumushikira yisomye igaca yifuta. Ego guys, niyo trick uyu munsi tugira turabire hamwe. Rero murabona ntivyakunze ko nshaka kuronka telefoni zibiri ngo ndabibereke, ariko ndaja kubereka mu buryo atanu umwe ataja kubibona. Ego reka ngiye kubereka kwanza, ngiye gukoresha WhatsApp iyi mubona, iyi officielle iyi mubona hano, cyo nkoresha n'iyi mubona ngaha, iyi GB WhatsApp ngira niyi murayibona niyo nyene. Rero guys, bwa mbere ndinjira muri WhatsApp yanje, ngira murayibona. Maze gushika muri WhatsApp ndayuguruye, urabona amadiscussion yanje, sinja kurondera nimero y'iyi WhatsApp nimero yayo nyene, sinja kurondera, ndagitibariza kwanza, urabibona. Reka kwanza mpere ku ntango mubibone neza mwese, maze nkore n'ibintu byose. WhatsApp ndabanza nkayugurura, murabibona. Maze kuyugurura, inimero y'iriya yindi WhatsApp yanje niyi mubona iri hano hejuru nanditseko kuno. Rero guys, nimba ngiye kurungikako akarorero, reka nje kurungikako agafoto kanshozise muri galeri, reka ndungike akamubonaka ku buryo rero akaravye gaca kaza kwifuta. Urashaka uba ushaka kurungikira umuntu gaca ugira ati sinje ngomba ko bo abazokora kuri telefone iwe bazokibona. Mubwo buryo rero ugaca gira ati reka ukuntu ndayimurungikiye shaka kumera uko izo guca yifuta. Rero guys, uca uhita ukanda ngaha, urahita ukanda ngaha kano kantu mubona kameze uko, maze kugakandamo murabona yuko hari ibintu bihindutse. Murabibona yuko ngaha ubu uko hari hameze ubu atari ko hakimeze, hari icyahindutse. Rero umaze kwandika, nimba hari ibintu wandikako uravyandika. Example zenshi ni kwandika ibi na karorero, ariko aka kantu kaverifye yuko karimo. Umaze guheza urahita urungika nk'uko bisanzwe. Murabona ko ifoto yacu, murabona ngaha yuko ifoto yacu iriko iragenda, murabona ko yamaze kugenda ariko itaramushikira. Rero guys, reka dukupe tuje kwinjira muri ya WhatsApp nababwira. Dusuppose ko ari wundi muntu tugomba ko iyo message mushikira, ariko ntashobore kuza kusubira kuyisoma ugira kandi. Ndugura rero ya WhatsApp yanje, maze kuyugurura, urabona message zimaze gushika, message iranshikiye, sinzi ko muyibona ngaha. Ni discussion ya mbere,
maze kuyugurura ko murabona guys ukuntu byaje bimeze nibi, murabibona mwese. Ndayikirika ko nkayugurura, murana yuko ya foto ndayiravye ndabonye, raba iyi foto nyine hariya ndabibonye. Maze kugira ruturu, murabona yuko ubu haciye haza, murabe mwese, haciye haza ngo uveri, umva deja uveri yamaze guheza kuguruka. Murabona nubwo nguma nkandaho gukanda ngaha ntibikunda, ngiye gukanda ngaha ntibikunda. Yego rero guys, trick yacu akaba yari iyi. Yego wowe icyo usabwa ni kudushigikira ukagira subscribe kuri channel yacu ya YouTube, reka mbere ukagira partage kugira ngo benshi babone ibintu bikorwa byacu, maze hagira icyo bibafashije. Dushimiye wowe wese rero yemeye kudukurikirana. Yego naho ubutaha, Yesu abane nawe.